ndabaramukije banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubatunganiriza. Twarabasezeraniye ko tuzabandanya kubakorera amatohoza ku birabana n'umutekano ndetse n'ibitero biriko biragabwa irya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Aka kanya turiko turavugana, Redi Tabara ihejeje gusohora itangazo ryihutirwa cane riraba abategetsi b'u Burundi ndetse inavuga ku bitero vyabaye mu Kayanza. Redi Tabara imenyesheje umugambi wayo kuri leta ya Evaristo Ndayishimiye. Iri tangazo Redi Tabara isohoye ririmwo ibici. Ese Redi Tabara iravuga iki ku bantu bishwe mu Kayanza? Niyihe ntumbero ifise kuri leta y'u Burundi? N'amakuru yihuta cane, ndetse bivugwa yuko ngo hashobora gutembagazwa ubutegetsi bidatevye kuko biboneka yuko vyatanguye gufata indi ntera. Ni mu gihe abategetsi b'u Burundi bobo bakiri mu gacerere, inzego zijejwe umutekano ziriko ziramaramazwa, zabuze ayo zicira nayo zimira. Aya makuru yose nagukoreye amatohoza ndayagushikiriza mu buryo bw'idonido nk'abanyagwayemwo kaze. Twarabasezeraniye ko tuzabakorera amatohoza yose arabana n'ibi bitero, amakuru arabana n'umutekano ndetse n'ayandi makuru yose ya politike aba ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu gusozera aya makuru turaza kubashitsa ko ndetse muraza no kuraba vyose itangazo Redi Tabara isohoye ndetse n'ico isaba leta, imenyesha leta ya Gitega. Ndabahaye ikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu, cane cane mwe mutwumviriza muri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turazi neza ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu intara yose uberereyemwo, mwe muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ndabahaye ikaze muri aya makuru. Ndahaye ikaze kandi namwe muri mu bisagara bitandukanye vy'igihugu cacu, nkanakengurukira aho wowe uherereye mu komini yose wowe urimwo. Mvuga nti ndagwaye ikaze muri aya makuru, kandi mubandanye kurondera amakuru yizewe ngaha, ya makuru yikiriraho, ya makuru abataravugwa ahandi uzayasanga ngaha. Ntabwo ndibwibagire guha akaze kandi abari mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, namwe turazi ko mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Abari mu gihugu c'ubanyi c'u Bugande, Tanzania, Kenya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irya nino ku mugabane wa Afurika, mwese ndabakengurukiye. Ndakengurukiye nanone kandi namwe mutwumviriza muri ku migabane y'amakungu. Turazi ko namwe murondera amakuru nyene ngaha, ya makuru abagezwe ko abari karavugwa irya nino mu gihugu cacu, abari ku mugabane wa Amerika, Aziya, Oceania ndetse na Buraya. Mwese ndabahaye ikaze muri aya makuru. Niba utarafyonda subscribe, ngira akana akaryo keza ko kugira ufyonde ko, uramanuka munsi y'iyi video urabe iburyo bwawe ahanditse subscribe maze ufyonde ko. Niba ukoresha ururimi rw'igifaransa uraraba ahanditse s'abonner maze ufyonde ko, tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose. Itangazo ryihuta cane rivuye kuri Redi Tabara. Redi Tabara iramenyesha leta y'u Burundi ibi bikurikira: inyuma y'ibitero vyabaye mu Kayanza ndetse bikavugwa yuko vyaguyemwo abasivile ndetse n'abasirikare, hari amakuru Redi Tabara igira imenyeshe leta ya Gitega ndetse n'abategetsi bose bo mu Kayanza. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwayo rwa Twitter, ihejeje kumenyesha amajambo akomeye cane. Redi Tabara iramenyesha yuko ibeshuza amakuru yose yagiye akwiragizwa irya nino yuko yoba yarishe abasivile mu Kayanza. Ibi vyose kandi irabimenyesha nyuma yo kwemeza yuko habaye kugaba ibitero ku kirindiro ndetse no ku kirindiro nyene cy'igisirikare c'u Burundi giherereye mu Kayanza. Aho ngaho hari kwigenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2020, ariko Redi Tabara ikiyamiriza ubutegetsi ndetse ikaniyamiriza cane cane ijambo ryashikirijwe n'abategetsi bo mu Kayanza, imenyesha yuko itigeze yica umusivile n'umwe, ahubwo ikamenyesha yuko abasivile bose bishwe n'igisirikare c'u Burundi ndetse n'imbonerakure bafatikanije. Ayo ni amakuru atanzwe na Redi Tabara yoyo ubwayo. Amakuru turiko turabashitsa ko akaba aboneka
ku rukuta rwa Twitter rwa Lady Tabara. Lady Tabara kandi iramenyesha yuko muri rusangi itigeze igira ibitero ikora ku banyagihugu, ata munyagihugu n'umwe yishwe, nk'uko vyagiye bivugwa yuko hapfuye abanyagihugu bashika ku ndwi, ndetse bikavugwa yuko ngo hari n'abandi bakomeretse cyane. Lady Tabara yoro irabeshuza amakuru yuko itigeze yica abanyagihugu, ahubwo ngo ko abanyagihugu bishwe n'igisirikare c'u Burundi ndetse bakanicwa n'imbonerakure bafatikanije, nk'uko amakuru duhejeje gutohoza avyerekana muri rusangi. Umuhari kandi Lady Tabara umenyesha yuko ufite intumbero ikomeye cyane, kuko ngo leta yanse ibiganiro n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri rusange rero ikaba imenyesha yuko igihe cose biboneka yuko leta iriho idakorera abanyagihugu, izobandanya ibikorwa vyayo vy'uko igomba gusambura leta y'agahotoro, nk'uko vyagiye bikunda kuvugwa na bamwe muri rusangi. Amakuru rero akaba twemeza neza yuko ngo hoba hari n'abagwanyi ba Lady Tabara boba bamaze gushika Igitega ku mugwa mukuru wa politike, mu gihe Ndayishimiye wewe akiri mu gacerere n'abasirikare biwe bariko barazenguruka ijya nino mu gihugu c'u Burundi, ngo bariko barakora ibikorwa vy'iterambere. Umugwi wa Lady Tabara wowe urafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi, ndetse mu gihe abategetsi bobo ataco bariko baravuga ku ngwano ndetse n'ibitero biriko biraba hagati ya Lady Tabara ndetse n'igisirikare c'u Burundi. Umuhari Lady Tabara uramenyesha yuko wateye koko ku kirindiro c'igisirikare c'u Burundi giherereye muri Ruganza. Amakuru kandi akemeza yuko ari muri zone ya Rumanga ho muri komine ya Matongo. Akaba hari ku munsi wa kane uheze kw'igenekerezo ry'icumi n'ukwezi kw'icenda umwaka w'2020. Lady Tabara rikamenyesha yuko abantu bisha abanyagihugu ari igisirikare c'u Burundi bafatikanije n'imbonerakure, ndetse ngo imbonerakure zashatse kwitambika Lady Tabara nayo yonyene ica yivuna umwansi. Amakuru yo kwizera kandi yihuta cane anateye ubwoba nuko hari amakuru dufise yuko ngo Lady Tabara yoba yahejeje kwiragira ijya nino mu gihugu c'u Burundi, ndetse ngo ifise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, kandi ngishigikiwe n'abantu bamwe bakomeye cane abahoze mu gisirikare c'u Burundi, ndetse bakaza guteshwa izabo kubw'imvo za politike bagahunga igihugu, ndetse biboneka yuko babandanyije umugambi wabo wuko bagomba gukuraho intwaro y'agahotoro. Nubwo ibi vyose biriko biravugwa, ariko leta yoyo ataco iriko iratangaza, atabitigiri ndetse ata makuru namwe ava mu nzego zijejwe umutekano agacerere kaguma ari kose bamenyesha yuko mu gihugu c'u Burundi umutekano uhari, nyamara biraboneka yuko ibintu vyatanguye gufata intera. Hari n'abandi kandi bariko bashamikira kuri ibi bavuga yuko ngo impamvu Evaristo Ndayishimiye yamenyesheje yuko atazokwitaba inama yari kuzahuriramwo abakuru b'ibihugu, igihugu c'u Rwanda, igihugu c'u Bugande n'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari na Felix Tshisekedi nyene wewe yari yatumiye Evaristo Ndayishimiye. Ngimvo zatumye Evaristo Ndayishimiye atitaba iyo nama ngo nuko ngo adashaka guhura na bamwe mu bakuru b'ibihugu. Wewe avuga yuko ngari abiyorobetsi, ndetse ngo ari abakuru b'ibihugu bakoresha uburyarya, ndetse akamenyesha yuko ngo hoba hari bamwe mu bantu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu njyane za politike ziyamirizaga ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 ngo boba bari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Evaristo Ndayishimiye rero bamwe bakaba bavuga yuko ngo arizo mvu zatumye atitaba iyo nama. Ayo makuru tubabwiye nari karavugwa, ariko twe turacyabakorera amatohoza turabe koko niba ayo makuru yoba ariyo, ndetse canke niba yoba ari ayo kwizera, canke se niba ari amakuru akwiragizwa n'ibihuha abantu baba batandukanye bagenda bavuga. Nkaba nakwibutsa yuko rero muri rusangi hari ikintu kiriko kiravugwa cane yuko intwaro
ya Evariste Ndayishimiye intwaro ya CNDD-FDD ngigihe gishitse kugira ngo ivyavuzwe vyose bije mu ngiro, ngo kuko haraheze imyaka itari miceyi abarundi bose batwawe n'intwaro y'agahotoro, batwawe n'intwaro y'umuheto, cane cane ko murazi ko muri leta y'u Burundi harimwo abenshi ari abasirikare, dutanguriye ku mushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni, ndetse tukajya no kuri Ndirakobuca Gervais Batazira Ndakugarika nawe akaba ari umujenero, ndetse tukaja nanone kuri bandi bategetsi batandukanye cane, ndetse n'icegera c'umukuru w'igihugu. Amakuru yose rero yerekana yuko ngo leta ihurikiyemwo abasirikare, ngiyo leta hari abanyagihugu benshi batayishimiye, ngo kuko barazi neza ivyo abo bategetsi bakoze, ndetse n'ivyo bategerezwa ndetse bashobora kuzakora igihe cose biboneka yuko ngo ata kindi bariko bararondera, ndetse ngo atanico bazahindura ku ntwaro ya CNDD-FDD yahoze nyene icinyiza abanyagihugu. Ngo biboneka yuko rero ngo yari intango yuko leta igiye gusambuka. Iri tangazo ryari ritabara rirateye ubwoba cane kubona yuko hari abagenda bamenyesha yuko abanyagihugu bariko baricwa n'abanyagihugu bagenzabo. Biboneka yuko ngo abanyagihugu bose bishwe muri Kayanza bishwe n'imbonerakure zifatikanije na basirikare b'u Burundi, ngo bayishwe bakaba barimo barikekwa yuko ngo bo bari abakorana na Red Tabara, bariko rero barinyegeza mu banyagihugu. Abo batuma rero bariko barikekwa baca bicwa, ndetse hari amakuru avugwa yuko ngo hari n'iyindi misore cane cane yo mu mugambwe CNDD-FDD nayo yaheje yo mu mugambwe CNL Murambabarira nayo yafashwe. Kuri ubu ngubu hari amakenga yuko nabo bashobora gukorerwa amabi akomeye cane, kuko ngo bivugwa yuko nabo nyene bagirizwa kuba bariko barakorana n'uwo umuhari wa Red Tabara. Turacara abakorera amatohoza gushikana n'ubu ntawe aramenya aho abo banywanyi ba Red Tabara bahora ari abo banywanyi ba CNL bahora ari abaririmbyi nyene b'umugambwe CNL. Kuri ubu ngubu nabo bafashwe ntawe uramenya aho bapfungiye. Evariste Ndayishimiye we wari karazenguruka ijya nino mu gihugu c'u Burundi ngo mu bikorwa vy'iterambere, biboneka yuko nyene ngari agacerere, ahubwo igihugu c'u Burundi cyo kiri mu kaga n'umutekano utifashe neza. N'amakuru yose rero turiko turagutohoreza, amakuru arabana no kuba ngo Red Tabara yoba yashitse muri Gitega ariko arahwihwiswa ijya nino, ngo ariko ngo intumbero yabo ni ugusambura leta ya Gitega, ndetse ngo nibaheza gutera ku kirindiro c'umukuru w'igihugu ku ntare Rushatsi, ngo ibintu bizaba vyatanguye kuja mu ngiro, ngo kuko nico nyene bariko baragenderera. Ayo ni amakuru ariko aravuga ijya nino, ariko twe turacyabakorera amatohoza nimba kuko tumenye niba ho bari abagwanyi ba Red Tabara bari mu Gitega, ndetse boba bashaka gusambura leta ya CNDD-FDD. Ushaka kumenya vyinshi ndetse n'ayandi makuru arenze kuri aya tubashikirije, waraba kuri Twitter ya Red Tabara itangazo risohotse, ndetse vyose ukagenda umenya ibiriko biravugwa, ndetse n'ingene abanyagihugu bose bariko baricwa n'igisirikare c'u Burundi n'imbonerakure. Atamugwanyi wa Red Tabara yigera yica umunyagihugu w'umusivile, ngo kuko ico barondera no gukuraho leta ya Gahotoro, bobo batica abasivile kuko barazi amategeko agenga intambara. Vyose rero n'amakuru tuba twabatohoreje twifashishije abamenyesha amakuru bacu babahinga mu gutara amakuru. Turabandanye kubatohoreza amakuru yose ariko aravugwa. Murazi neza ko turaba mbere iyo wafyonze subscribe takuru na rimwe rigucika. Amakuru yose abagezwe ko uyarondera nkaha, kandi tukayagushitsa ko igihe gishitse atankuru na rimwe rigucitse. Ndabashimiye cyane, mukanya n'ayandi makuru.